yasha ahantu kumengo ni muri garage ibintu nibiki mana yanje yaminishije basha aha aya n'amahoro ntabura uwakwegera batoroma uriko urakora iki Korodiya iyi modokari ntegerezwa kuyikora kabisa wibagiye ko n'umunsi ari kuwa Mungu nivyo ariko umugabo wawe yansabye yuko nza gukora uno munsi araguhemba amahera yo gukora kuwa Mungu nta na kimwe mpa kabisa yansabye yuko ndamucishirizamo umugabo wanje n'ukuri ntaco yitaho ntaguhemba na makeya kubera kuvuza uko buri kurakora ariko yibereye hariya ariko aranywa inzoga nta nivyo narinzi imbere yuko Francisco anywa neza cyane aranywa umvye kukwereka gusa ko ari hafi ya garage kunywa ndazi yuko acagenda mu bandi bagore tena narinzi yuko ari seriye mu rugo rwiwe bataco yishuye acagenda mana yanje mukuraba mu modoka banza kumwisitako iragwaye amasuspension kandi no muri motere ntihameze neza Batoromaye urazi yuko ibikorwa vy'igaraje bigenda neza kubera wewe uri umumekanisie mwiza cane urakoze kunshimira ndiko ndakora akazi kanje ntaco bitwaye Batoromaye ndakuravye igihe kirekire tahura wahora uraba akazi kanje canke wahora uraba jewe eka Batoroma maze kubona yuko uri umugabo akora cane kandi yitaho ibikorwa ivyo nanje ndabikunda Claudia yuko kumbwira ibintu nk'ivyo ari vyiza wibuke yuko wubatse ugushimira Batoroma nugushimira gusa oya ivyo je ntavyo nkora kandi umugabo wawe ameze neza cyane dukorana neza cyane numubose mwizi iryo kosa ntaryo nomukorera mbe Batoroma uriyumvira kugira garage yiwawe iyo ni indoto yiwanje umunsi umwe Imana izompezagira ngire garage yiwanje wowe uribaza yuko ari vyiza kumva ariko rinywera inzoga hanyuma gacaja mu bandi bagore uri ngaho uri kurakora wenyene ivyo je ntibindaba ivyo ariko arakora biraba wenyene ivyo je ntibindaba kabisa Batoroma ndakubwira ikintu kimwe je nifuza yuko iyi garage ibi iwawe ivyo afise vyose urashobora kubigira kandi naje nkaba iwawe Batoromayo uno munsi ugenda utamenjega Batoromayo Korodiya ibi bintu ugize nibiki Batoroma we sinzi ingene umeze urazi ivyo umugabo wanje yamavuga ashitse uti yamavuga iki mbwira twumve yamavuga yuko uri umumekanisie atacashoboye avuga yuko ariko aragukoresha nk'umuja ibintu birateye isoni nkora nk'umutima kugira ngo akazi kagende neza ivyo nivyo yamashika avuga ivyo bintu birambabaza Batoromayo cyane kandi je nzi yuko uri umuntu mwiza ejo nzosezera akazi kiwe mbega iciyumviro ciza uzomwihore naje uca umfasha ndagusavye umfashe kuko naje arambabaza ariko sinibaza yuko ari vyiza kwihora okay ni vyiza azobandanya kugira umuja imyaka yose uzorinda upfa umukozi wiwe iyi si ya modokari yiwe yego cane ni yiwiwe iyi modokari arayikunda gusumvya uko ankunda ngoma ndaguhe chance ya nyuma nta yindi ndaguha ingo tugirire ivy'amapenzi ngaha tumwihorere mu modokari akunda emeye ca ndamusaba yuko agukura mu kazi Batoromaye ariko ariyagaza mu mutwe atakazi karahetse basha iki rero ni ikigeragezo gikomeye Batoromaye aratsinzwe agomba kingira akazi kiwe Batoromayo abarundi barayamaze batuheza kugoka ibigori bikera
nguyo batoromayo arahejeje kugoka. Batoromayo sindashigwa. Uti ntibishoboka, ugomba nsubire kugoka. Si ivyo ndiko ndavuga, nguma mvuga yuko dutegerezwa kumwihora. Niye kumfasha kwica umugabo wanje. Uri umusazi wewe, nice bose wanje. Urazi yuko abantu bose bahuye abagenzi biwe babwira yuko uri kijuju. Ntubona yuko wewe uri kuramutungisha. Agenda aravuga yuko utazi no kwandika n'izina ryawe. Kubera ko umugabo avuga ibintu nk'ivyo n'ingene ndamwitangira. Batoromayo, ibi bintu birambabaza n'ukuri. Ivyo ndakubwiye yari chance yawe Batoromayo. Niyapfa nzoca mba umugore wawe kandi iyi garage izoca ibi yawe. Batoromayo so kuvyumva, mana yanje. Uzoca uba umugore wanje. Neza cane, iyumvire Batoromayo, ibi bintu vyose biri ngaha ari vyatwe nawe. Batoromayo ariyagaje mu mutwe ati bash, iki ciyumviro ni ciza. Iyi garage yose izoca ibi yanje kabisa. Ariko araharura imodoka zirimwo. Nuko Claudia, ugomba dukora iki neza na neza. Ngomba yuko dukora ikintu kuri iyo modoka yiwe, kugira ngo ashitse ahantu ize gucigira agisida acapfa. Okay, ndagize iciyumviro. Ngomba nestare sentire de sécurité kuri kijya kizungurutsa amapine, araza kunyonga imodoka ari nkuko bisanzwe. Ariko ashitse muri autoroute akagenda cane, imodokari za gucigira kiribite. Basha, imodokari za gucurika amazuru ikubita amagendera acapfa. Kuko sentire de sécurité ntiza kumugumya. Basha, ngo n'ubwenge Batoromayo. Francisco araza kumenya yuko je ntoroshe. Ngurucira mukaso rugatwara nyoko. Batoromayo nguye ariko arahinyanyura ivyo ahinyanyura. Nuko agomba atahire garage ya sebuja. Wa mugore nawe akamwemwe nikose. Francisco, ivyo bintu ntibigenda bitaguhumiye. Nguye ariko aravyensitara nkuko babivuganye. Batoromayo. Dabiri uwo muninja mana yanje ni mpoho. Ati ahagarara ngaho. Ati mwebwe babiri ntihagira ubuja, ntihagira uwikakaza. Mugenzi ntutwice n'ukuri, tubwire ico ukeneye. Modokari ni sirendere zitandatu. Ego nivyo n'ukuri imodokari ahubwo iraguruka. Ivyo bintu biri kuravuga nibiki? Hamwe yoyitwara urazi yuko wa mugambi wacu woca upfa. Mureka ahubwo ayitware aza guca agira agisida, ntuzi ka kantu nesitaye. Francisco tuzomugirira kandi kantu. Ugara imodokari neza, hanyuma ucuhagarara uri fix. Dakakaza. Nguyo Batoromayo basha. Ariko aradedemezwa. Cawugurura umuryango w'imodoka. Basha. Ibihe ntivyoroshe, uyu mutipe yabubiriye n'ukuri kw'Imana. Uyu mugore ngo ndamutware nk'imbohe. Oya, ivyo bintu ndagusavye ntubikore. Yampaye nkawe rero. Ramwishe basha. Dabira Batoromayo basha arapfuye. Injira mu modoka. Aho. Nyarutsa. Dabira basha. Ngo yagiriye muri ya modokari bashiramwe umutego. Imodokari iracomotse. Francisco bayigeneye ko ayigiramwo. Ati aza kuyipfiramwo. Siwe yigiriyemwo. Ariko ibikurikira vyovyo muravyumva namwe. Abarundi barayamaze ngo urucira mukaso rugatwara nyoko kandi nguheza kugoka. Ibigori bigaca vyera. Barasubira bati amunguranka niyo mazi tuvya. Batoromayo yagotse. Yahemukiye sebuja. Hambavu y'ivyo ahamira amaronko agomba kwegukira garage ya sebuja
nuko heraba arapfuye ahejeje kugoka kandi na ya garaje nayaronse. Nimba wahora ukora nk'abatoromayo canke ukaba ushitse mu gihe c'ukugeragezwa nk'uko abatoromayo, uririnda ntuzufate ingingo nk'iy'abatoromayo urabona ko imuhejejeyo, ahubwo urafata ingingo nk'iya Yozefu, wiruke uzopfa umupfungwa mugabo upfungwe utagotse. Korodiya yapangiye umugambi umugabo wiwe, agomba kumwica, agomba kumuhezayo, amutega umutego mu modoka, ariko wa mutego yatega niuza kumuhitana, niuza kumusanzaza. Ntugategure kurangiza ubuzima bw'uwo mubana, niwe bitegura naho umenye yuko nawe ushobora kubigendamwo. Uzuribuka kano gakuru ka Korodiya, uzuribuka yuko ucira mukaso rugatwara nyoko. Nimba mufitaniye ingorane n'umugabo wawe, reka kurondera kumwihora, reka kurondera kumugirira ikibi gishobora gutwara n'ubuzima bwiwe, naho wobikora agapfa. Baca umugani mu Kirundi ngo urya inshuti ukinovora intumwa. Naho woshika kw'iryo hangiro, nta mahoro uzobironkana, uzopfana intuntu n'agahinda. Tubana amahoro, tureke kwipfurizanya inabi, tureke guhezanyayo. Dufitaniye ibibazo tubiganireko, tubitorere umuti. Mu gusozera reka mvuge nti umwe wese nagerageze kubumbwa n'ivyo afise, ntahava amera nk'abatoromayo. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.